Abaganga abanonosoye ivyakahise abizi ivy'inyifato abanyamashengero n'abavuzi kama ngo barakwiye kuja hamwe bakagira ubushakashatsi ku vyerekeye ubupfumu n'uburozi kuko bitera ingaruka mbi haba ku magara y'abantu ku butunzi bw'imiryango no mu kibano. Ivyo bimenyeshwa na Lydia Mizero umuyobozi w'ishirahamwe Action Santé pour tous magara yacu mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 30 Ntwarante umwaka wa 2021 ku vyerekeye ubupfumu n'uburozi. Akamishirahamwe ryacu AST magara yacu dutera nuko tworeka gufata uburozi n'ubupfumu nk'ibikorwa by'ububisha gusa ariko haba ivyigwa bituma abarundi batahura gutyo bigatuma bareka guhugumbwa mu kurondeza hirya no hino ico bakiza cyane cyane ko bizana inkurikizi zitari nke. Aha twovuga nko mu kibano havuka urwanko hakavuka ukwinubana mu bavukana mu babanyi mu bagenzi ku magara y'abantu aho hejuru yo gushika kwa muganga bigoranye bivanye naho baba cyangwa kubura uburyo hari abace kubaza barumenyi ko ataco boba bakorewe kindi kitajanye n'umuti baza guhabwa mbere hari n'abashobora kubasohora mu bitaro badakize kugira baje kubaza kurabisha ku butunzi burahahonera imiryango amatungo y'imiryango agasesagurwa mu kuja kurondera imiti batazi neza kubakiza cyangwa bakabatuma ibindi byo bituma bibemeza ko bokira nk'intama nyamweru n'ibindi bitandukanye bahora batumwa. Mu bintu vyerekeye ubupfumu n'uburozi ngo haracariho ibibazo vyinshi abenshi ngo baribaza itandukaniro riri hagati y'abapfumu n'abarozi canke hagati y'ubupfumu n'ubuvuzi kama. Behoho ubupfumu n'uburozi birabaho. Lydia Mizero arongoye ishirahamwe AST magara yacu amenyesha ko hari abavyemera n'abatavyemera ari naco gituma hakenewe ubuhinga n'ubushakashatsi ariko agasaba ko abantu bo bivuga kugira bimenyekane kuko benshi babikorera mu rufuri. Ntituvuze ngo ntibibaho nico gituma twavuze duti turabatumiriye kugira ngo habeho ivyigwa nimba bibaho kubera tuyifata nkuko ari umuvumo kuko tutuyifata nkuko ari ibintu vyokiza igihugu kuko tutuyifata yuko ari ibintu byo giko ko ubushakashatsi nkuwo yagufashije kuko inyegeza ntihabeho ukwerekana ubuhinga akoresha iyo miti irimo iki iyo miti yakoresheje ari nkuri mwonga ari undi witwa n'undi witwa uku urimo amantuze ayaye kugira ngo binabaye ngombwa bije mwiratira hama byigwe neza bije mu bushakashatsi bituma iyi miti dukoresha uno munsi kwa muganga irafite ngene yizwe ngene yatanguye kuja irangwa barayitesta none fata no kuri COVID-19 bakivuga yuko chloroquine ivura bamwe bakavuga ikindi n'ubu mu Burundi no muri Afrika tuvyeme tukaje turivuga nk'ubu ni nta udushingi ni kinyene dukeneye no munsi ahubwo aha twava tunagushimiye dukeneye ikinyene dukeneye uwo muntu avuga ati jewe iki kintu ndakibona hariho dushize hamwe inguvu abantu bakaja hamwe bati habeho abanthropologue bavyige ko bafashe biraheza bigafasha mva ko itamuronka bari kugikibaza mugabo habeho deko chef mugabo bibe twuva ngo twebwe ntitushobora kuvyemeza ngo nibisha nk'ivyo tutaronse ibi vyemeza koko ayo maroshesha akaba mugabo ahereye mu kubivuga ntazohaguruka ngo nk'ubu twese tugiye tumvise yuko iki kintu kuya cavuzwe intango y'ugukira no kuvuga ko twemeye ko bihari ko hariho abemera yuko bihari kandi bavuye naco tuzane buke uwo muntu buke habeho ibyo vyigwa bishobora kuzamara imyaka 50 hariho imiti itandukanye hariho ubuhinga butandukanye baravugana ba Sigmund Freud n'ibindi ko bavuga ngo imyaka 50 irenga bishobora kuzaho mu myaka 50 bikemwa ati uyu muntu arafise ubuhinga bwo kuvura akandi akoresha iki hama
akazobihareherebwa n'icubahiro. Abamenyesha makuru bari bitavye ico kiganiro nabo bakaba batanze intererano. Ugiye kura mu kibano rero ibintu n'ikibazo. Nibaza ko rero jeweho nabona nuko AST mubandanye ivyigwa kugira ngo abo bantu nimba boja habona hama abarogora bamenyekane, ariko sinibaza yuko umupfumu bizova bikunda yuko aboneka kugira ngo yerekane umva n'icakira mavuga yuko imyifato y'umuntu le changement plutôt d'un comportement n'ikintu bigenda c'est un processus. Ico rero nibaza yuko biva n'ihangiro mwihaye mushobora kuzogishikako, ariko nova ko bigoye, ariko ico kiboneka coco nuko bihari. Muga kumenya rero ico ntemera nizo ngufu yakoresheje aho umuntu kugira ngo uzorabe izuba ngo mu gitondo rigiseruka ngo uroca wumva hinduka. Ico nico ntarataha uburozi buraba kandi n'abavura baraba kuko n'uhakana yuko uburozi butabaho. Mu gihe ushobora gusanga hari abantu bahora bafatwa n'ubuje ndazi umudamu afunzwe bafatanye ubuhanga bagiye kuraba mu bintu afise, umugabo wiwe bamubwira ati igura ico cuma arahavuga ati yaha naho mwondasa iki cuma ico nogura. Babanje kuja kumurondera bamusanga ari mu kaburu uwo mudamu araheza arazaruguza, turasanga hari ivyo bigufa, basanga hari ivyo bitwe. Bagiye kuraba abantu bari baherutse kwitaba Imana basanga presque nka bose muri ako gace afise ibihimba vy'impuzu zabo. Rero umva uko impuzu y'umuntu wawe igihimba cayo nimba ari abantu bahinduye nimba ari kwambara canke amabeshi ugasanga afise amabeshi ugasanga afise imvanda z'umwana kamara ivyo ugasanga birabonetse. Rero mu gihe ivyo biriko biraboneka ego ikaba intellectuel nivyo twari turenda kutanga twemeze tuti ivyo bintu yabikuye hehe. Yebeze ngo ntabwo zibuba ni kabifise abifise kugira ngo abikoze iki. Keshe na kenshi n'igihe n'abacamanza bwa imera n'ibako usanga badesize bati mugenga genda mutwe turakubisajya revye mu ntera pfuye mu kayi ikintu ciwe uragifise. Niho haho rero bica bigora. Mwebwe rero komereza aho nyene ikintu ariko kitoroshe uzocumvishe na cane cane abantu bakoresha ibi byo kuvura kwa none. Mwomenya ko ishirahamwe AST magara yacu rizanye ico kiganiro mu gihe hirya no hino mu gihugu c'u Burundi havuga uburozi ariko bidashirwa ku mugaragaro.